ukwizera kwawe kuboneka igihe uri mu kigeragezo. Aha, rero waza rafite ukwizera. Ndafite ukwizera. Wizera iki? Sugucakira gusa, kwizera sugucakira. Ukwizera kurapimwa. Ukwizera kuraja ku munzane. Tuzomeye ko wizera tuwengene wifata mu bigeragezo. Ukuntu uzo kwifata mu ngorane bizotwera ko wizera. Niwagira ikibazo ugacutuka Imana. Muka yowe yambwiye ati tuka Imana yawe ufe. Inyifato yawe, inyishu zawe ziragaragaza kwizera kwawe. Pilato ambwira ati Yesu yayanse kumwishura. Aturazi ko jewe nshaka kukwica. Nshaka uza bwanje shaka Yesu atinye. Haleluya. Twumve inyishu Yesu yamwishuye 11. Yesu aramwishura ati nta bubasha warufise kuri jewe. Mviriza, tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Nta bubasha ufise kuri jewe. Akabwira umuntu amvira Yesu araboshe n'amapingu nta bubasha ufise kuri jewe. Yakovuga iki Yesu? Bigaragara yarafise cyangwa ntabwo yarafise? Mu bigaragara Pilato yarafise cyangwa ntabwo yarafise? Yarafise. None kubera iki Yesu avuga ngo nta bubasha ufise kandi abona ko ufise? Kubera iki? Kubera Yesu ariko abona mu isi